turabahaye mwiriwe mwese bakunzi ba Burundi News Publication. Turizeye ko mwiriwe neza muri amahoro mutekanye aho iwanyu, kandi turizeye ko tuza kumarana akanya kameze neza mu ijambo rya jambo mu buzima bwawe. Kuri uno munsi, kuri uno mugoroba turi kumwe na Patiri, reka ndamureke yivuge kubera twari bwamwakire muri kino kiganiro kandi turahimbawe no kumwakira. Turagize mwiriwe Pati. Mwiriwe cyane, ndamwiye kubaramutsa menyesha makuru nabo bose batwumviriza muri kiganiro. Nitoro Padiri Agapite Nindorera, ngaba ndi Patiri mukuru Pawase Jean Patrice yo mu Kinindo muri diocese nkuru ya Bujumbura. Mwakoze kutwitaba. Imbere yuko dutangura nagira ndababaze gatoyi, nabonye isanamu hano, iyo sanamu isigura iki? Kandi murazi ko bari bavuga ngo abakatolika murakoresha ngo ibishusho isigura iki? Ego cyane, murakoze. Akenshi mu biro by'abasacerdote iyo umuntu akarangurira ubutumwa turaje amasanamu rero aratwibutsa, afite icyo atwibutsa. Nk'isanamu y'Umwenda wa Yezu tubutsa cya gihe Yezu yabonekera Mwiranda Faustina akamwiyereka, umutima wiwe wugururiye bose, umutima hisuka amazi n'amaraso. None rero ntidusenga ibyo bishusho, dusenga ibyo twibuka ivy'umukama aba yaragize akiyereka wenyene, ariko twemera Imana imwe, dusenga Imana imwe mushobora byose itagereranywa, itari gishusho. Ego rero bakunzi, nkuko mwabibonye uno munsi kiganiro twakigikoreye mu biro vya Sedicom, niho twasanze uyu mutumire wacu. Nuko rero mu ijambo rya jambo no munsi tuza gusangira ijambo riva muri Luka, biriwe barasoma, riva muri Luka mu kigabane ca 3 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 6. Nuko Pati. Ego cyane, ego ni Dominika ya kabiri y'ubushikiro. Mu mwaka ugira 15 kuva aho Tiberio Cesare yimikiwe, Poncio Pilato aganza ubuyudeha, Herodi aricariho mu bugarire, Filipo mwene wabo atwara Ituri n'Itarakoniditi, Lizaniya nawe aricariho mu Buhaberini. Ana na Kayifa nabo bari abakuru b'abasacerdoti. Yohani mwene Zakariya yashikirijwe ijambo ry'Imana mu gahinga iyo yarari. Araheza rero ahetura intara ya Yorodani yose, yigisha ibatisimu yo kwisubirako ngo barekurigwe ibicumuro, nkuko vyari vyaranditswe mu gitabo c'amajambo y'umuhanuzi Yesaya ngo, ijwi riterera kamo mu gahinga riti, tegura inzira y'umukama, muringaniza hazoca, imikokwe yose ifurigwe, imisozi n'udutumba twose turinganizwe, inzira zigoramye zigororoke, izifise ibidunduri ziringanizwe. Niho umuntu wese azobona umukiza arungiswe n'Imana. Iri jambo ukuntu ritangura, umenga bariko batubwira ibintu vy'intwaro. Umuntu uno munsi yokubaza ati none ibi ni nakahise ndabikeneye kwiki? Bavuga ngo mu mwaka ugira 15 kuva aho Tiberia Cesaria yimikiwe, bakadondagura abatwara ico gihe. Ivyo nukubera iki Luka yabihereye ko bimaze iki? Bwa mbere marazi yuko ari umuntu yari yaritse, yari umushakashatsi mu banditsi b'inkuru nziza. Murazi yuko yari umuganga, umudokteur. Rero ubwo bwenge Imana yamuhaye mu Rwanda mutima mweranda arakoresha n'ibi biharuro. Ibiharuro bitwibutsa yuko ijambo ry'Imana ritari mu kirere. Harabaye igihe hatangwa ijambo ry'umukama, iryo jambo ryashikirijwe igihe kanaka, mbega none hatwara abande? Mbese abatware gusa b'ubwami, hari abatware mu ntwaro n'abatware kandi no mu vy'Imana. Tuza kuvuza kubigarukako. Igihe rero Yohani Batista yashikiriza ijambo ry'umukama, nigihe dushobora kumenya abantu bagategera bako ijambo ry'Imana rifise ukuri kandi n'ukuri kuzuye. Uyu Yohani, mbega uyu Yohani wewe ni Yohani, uyu hariho Yohani yanditse inkuru nziza, ni Yohani uyuwe?
ego cane murabizi banabitsunusoye neza. Yohani mwene Zakariya muravyibuka, ni muvyara wa Yesu. Muribuka ingene Imana yamuhaye umuryango wa Zakariya na Elizabeth bageze mu zabukuru. Muribuka ingene Imana yabico kibondo mbere abo muhanuzi akari umuhanuzi wa nyuma yabuye ivuka rya Yesu Kristo. Ni Yohani rero afise abavyeyi bazwi Zakariya na Elizabeth. Ni Yohani kandi inshuti ya Yesu. Ngarutse kuri aba batwara harimwo harimwo Sezari, harimwo Pilato, harimwo Herodi. Abo bantu batwibutsa iki? Barafite ico batwibutsa mu kwemera. Ego cane iri jambo ry'Imana ritubarira igihe ryashikirijwe. Bibaze ko mu myaka 27 canke 28 ariho Yohani Batista yashikiriza ijambo. Rero iyo ntara y'Abaromani yari intara nini. Uyu Tiberius Caesar yatwara intara y'Abaromani. Kubera rero gice c'Ubuyudeha bari bagihaye Pontius Pilate niwe yamuserukira ko ntashobora gutwara hose. Wana ngene ubwami ngene bwangana. Uyu Pontius Pilate rero na Herodi bari mu vy'intwaro, ariko no mu bana ba Kayifa nabo bari mu basaserdoti nyene. Novuga nti rero bashaka kutumenyesha gihe ca Yesu Kristo yavuka, mbega hatwara nde, vyari bimeze gute. Kuko na Yesu Kristo yavuye ntiyajava mu kirere, yashisigiye kizwi kugira ngo tumenye ko yabaye gihe kizwi. Aba rero Pilato na Herodi nkuko babivuze bara ivyariho vy'uyu mwami yatwara intare y'Abaromani nini cane gose. Cari kirenga Abaromani bari batwara ahantu hanini cane gose. Ego cane. Ego ngira abanye Pilato turibuka nuko ari we yaciye urubanza. Ego cane n'igihe bacu n'igihe Yesu Kristo yapfa kongera akazi igihe baca imanza niwe yaserukire umwami Sezari muri ico mu Buyudeha. Niwe yari ku ngoma muserukira kuri iyo ngoma yiwe. Ego. Herodi we umenga ari mu bateguye kwica Yesu akirimo. Ego ico gihe yari intwaro mbere ngiye ca Yesu Kristo yaza abanyisraeli bari bakeneye yuko umuntu ababohora. Mureka yuko yaratsi yuko Yesu aje kumuganza, mureko babana bicwa avuga ati baje kunkora amata mu kanwa, hari uwundi mwami w'Israeli. Nico gihe ca Yesu Kristo nibo batwara, nibo bategetse bari bahari ico gihe. Ariko ni kubera iki uyu Yohani twokwitwa ko ari we yari yaratumwe yatumwe aho nyene? Hoba hari ahantu hadasanzwe, hari ico caratumye nyene aho nyene ariho hatwagwa iyo nkuru? Imbere gatoyi batubitegere neza tuhe tuzirikane turabe aba ba Pilato, aba ba Herodi, aba ba Filipo, aho babibwami. Hari ahantu nyine urabona nawe ibwami mufasoni ibwami hari byose, mbere bakibaza kuza umugarukira ku byo babona. N'aba basarasidoti rero ba Ana na Kayifa yego bari abantu bahambaye. Dutandukanye bwa mbere rero ubwo buzima turabona Yohani Batista tubara yuko yari mu gahinga iyo yarari ashize ijambo ry'Imana kugira ngo abo bantu ijambo ry'Imana nabo nyene ribashikire, nabo nyene bitegurire amaza ya Mesiya, amaza y'umukiza. Nuvuga ni rero bikatwibutsa ko ijambo ry'Imana atarogimiriwe rishikira hose, n'abami n'abatwara bahamagare kumurikirwa n'iryo jambo ry'umukama, bahamagare kwitegura neza ngo bakire Mesiya, umukiza, umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ego bavuga ko Yohani yigisha ibatisimu yo kwisubirako. Turazi ko hari ibatisimu, abakristo barabatizwa, izo ibatisimu yo kwisubirako, ibatisimu dusanzwe tuzi zitandukaniye he Gapati? Ego cyane nariko ndazirikana iri jambo ry'Imana, ndasoma tumwe nanje naratangaye muri iminsi ndabibonye. Iyo batisimu ya Yohani Batista igihe ciwe si we nyine yayitanga, hari imigwi imwe abandi madina mwamwe nabo nyine babatirizwa. Ngo bariko barabatirizwa bo rero babatizwa kugira batera intambwe bazoshikira kugira ngo bashike ku rugero ngira kw'abantu bahambaye muri iryo dini ryabo. Muri Kumurani barabikoresheje igihe ca Yohani Batista.
hama ariko rero ngarutse kuri iyi batisimu Yohani Batista nawe yarabisemera akanabivuga neza, jewe ntanga batisimu yo kwisubirako kugira ngo bitegurire kwakira Mesiya. Igitandukanye rero nuvuga niyo batisimu ya Yohani Batista n'izindi zatangwa igihe ciwe. Yohani Batista yahabwa abantu bose bakeneye kwisubirako kwitegurira Mesiya, ariko rero bandi bari ubwabo bwonyene kugira batera intambwe ihambaye. Byinshi nanavyibuka, ndibuka tugiye mu rugendo rweranda ba Kristo mu Kinindo mwaka wa 2013 twari abakristo batari bake, twahasanze iryo dini sinagira nyo nshibuka mugabo abantu bavuye muri Leta z'Ubumwe za Amerika baje ngo Yorodani hamwe Yohani Batista yabatirizwa ngo bahabatirizwe babe abantu bahambaye gose cyane, mugabo bahambaye gose muri ayo madini yabo. Ati jewe naragiye aho Yezu yabatirijwe, nanje narahabatirijwe kugira ngo nyene baronke n'ibiti, ariko waravye hari iki harugondo twasaza rugondo twaravuga ati bwabundi. Rero Yohani Batista rero yari batisimu yuko abantu bitegurira Mesiya, umukiza n'umucunguzi wacu, kandi gashikika bose. Na Yohani we nyene azonabisigura mu nyuma ati batisimu ntanga iratandukanye niya Mesiya azoba azobaza muri mutima no mu muriro. Jewe ntanga yo kwisubirako, iyo batizwe yari kwitegurira Mesiya. Abantu bose bari bahamagariwe gufata novuga nti uwo mugigwa wo guhinduka vy'ukuri, wo kwakira Mesiya. Bisaba ko umutima wahindutse, umutima usa neza. Ahandi ho ntaco biza. Kristo azo yigendere yige ko yasanda umutima udateguye neza. Ndacyoroye. Yego. Ariko kubera iki ikibazo nibaza, kubera iki Yohani nyene yatangiye kwisubirako, hari hifashe gute muri ico gihe? No kuvuga hari ibicumuro vyinshi biruta kumbura ivyubu. Oya wari umugigo tugira ngo bitegurire kwakira Kristo Mesiya, kandi byari byarabuwe n'imbere y'igihe. Mva bari maze imyaka n'iyindi tuwo Mesiya azoshikira. Rero reka abantu bitegure kumwakira. Niko muri Matayo mweranda niho tunabitegera cyane gose. Nge n'indi migwi imwe ibandanye ivuga two dukora iki, abandi imigwi itandukanye, abasirikare abacanke bari dukora iki. Novuga nti iyo batisimu yatanga niyidufasha kwitegurira Mesiya, ariko uko biri kose ibicumuro vyamyeho. Mugabo avuga ati kugira Mesiya ashike hari ikintu gikenewe cyane, ashike mu mutima ko Kristo yateza kuza kubwami, nza kubibana tibigarukirako ahambira Imana yinjirane mu mutima wanje kugira ngo tumwakire neza. Nico giro iyo batisi nico yasigura kugira ngo abantu bitegurire Mesiya, abantu bahinduke itandukanye ni ya Yesu Kristo. Mbere muri bo ko na Yesu Kristo mu gufata kamere yacu y'abantu yeme yaraja no ku murongo biranamugora. Yohani Batista ukavyamugoye arabura yacira nayamira, mbega yeme umwe navuga miranda waberanda yemere ko nanje ndamubatiza. Yesu Kristo guca bugufi atani igicumura kugira yifatanye natwe atutamba nuzoburu wanje kudusoma muri Matayo mweranda. Iyo batumwe kwisubira ko rero ni kugira ngo abo bantu twitegurire bari ico gihe bitegurire Mesiya, ariko kuva Yesu Kristo amaze kuza ubu dufise indi batisimu nkuko yabitumye abigishwa biwe. Yego twinga ku batisimu turi mu ijambo rya mu buzima. Uno munsi umuntu aribaza ati mbega kujya kubatizwa, yego umuntu avuga ko arerekanye ko yemeye guhinduka. No guhinduka ni usutswe kwa nivyo bitangura canke wajya amazi bagusuka ko byo kuri niya guhindura. Ego cyane murakoze mufasa. Kuvyo batisimu rero ubwa mbere ngira ngo hari nibazo byinshi cyane gose abantu bobaza ibicanke biriya amazi make amazi menshi hacanke hariya, ariko murabona batisimu yacu muri Ecclesia Katolika uko tuvyigisha. Ubwa mbere nuko umwana akivuka ari ingabire y'Imana akabatizwa kwemera kw'abavyeyi. Uyo mwana agakira igicumuro c'inyanduruko akinjira mu muryango wa Ecclesia. Iyo batisimu rero ubwa mbere novuga ni ukwemera tuba dufise kwakira tukinjira mu muryango
ariko iyo batisimu idufasha kuko muryango tugize igihugu c'Imana sinova ngo tubatijwe nzosubira gucumura oya namba ariko tubana tugwa tuvyuka tugwana iyo batisimu twugurira kwinjira mu muryango n'ayandi masakaramentu adufasha gukura mu bweranda no mu bukristo. Ni ukuvuga yuko ubuzima bw'ababatijwe mu yandi majambo bwategezwe kumera gute? Ego cane uwabatijwe nazobwira inyifato itandukanye kuruva n'umupagani n'ubutazi Imana ko wabatijwe jewe narabatijwe nzi Imana ndafise amategeko amabwirizwa y'umukama ndafise amasakaramentu ubuzima bwanje bwatezwa gusa na Kristo kuko ubatijwe ababaye wa Kristo bavukanye na Yesu Kristo kugira mufasi niba tukibona Imana yaguhaye gise nawe mu vyiza bireke narengerezeho ariko twese Imana isi yo Mana Kristo twavukanye jewe nsa na Kristo mbaye wa Kristo no kwifata nkuko Kristo abishima kwifata kuko Kristo abishima nako rero novuga nti no gukora ishaka ry'Imana ubucuti bwanje n'Imana bugakomera uko ubucuti bwanje n'Imana n'ubucuti bw'abandi bavukanye abantu bose buca bumera neza ko abantu bose bafise agashusho kabana b'Imana mbere nabo batemera naho batara Kristo mpamagariye ku Kristo bwanje kubabera akarorero kandi babone ko byanje vyiza nyifato nziza nabo nyene bahinduke. Ego hano ku murongo hera ku murongo wa kane ijwi ry'usemerera mu bugaragwa riti nimutegura inzira y'umukama mugorora inzira ziwe imikokwe yose ifurigwe ibintu nyene bijanye no gusukura aho tubaye na bijanye no gukingira amabarabara aho tubaye ibi bihuriye he n'ijambo ry'Imana umutima w'umuntu? Ego cyane murakoze gose ijambo ry'Imana rero mu kwigisha barafise ico bafatirako akenshi bafatira mu buzima busanzwe ibyo tubayemwo ingene twokwitwa mugabo turadukirurutsa mbega inyuma y'ibi n'igiki iri jambo ry'Imana kandi riva mu hanuzi Isaya ryabuwe kera Isaya kibone ca 40 karongo ka 5 niyo vyaje biva niryo jambo Yohani Batista yasubiyemwo ko Mesiya nawe yabuye kuva kera novuga nti rero tweje dukirurutsa umutima tugarukire kuri ibi batwibutsa mbega none twibutsa iki ariko ati tegura inzira y'umukama dutegura inzira y'umukama n'abamara bami abategetsi ari abategetsi turabategurira heza tukisuganya mugabo umukama nawe nitworoshirizaho nico gituma rero bavuga bati murabe neza muringaniza hazoca imisozi n'udutomba turinganizwe inzira zigoranye zigororoke ibidunduri biringanizwe nuko bwa mbere umukama avukira mu mutima wacu ndijambo ryerekeye umutima wanje umutima wawe umutima wacu jambo yigize umuntu avukira mu mutima wanje none iyo misozi utwo dutumba iyo mikokwe ivyo bidunduri nibiki nico bisigura rero naco gituma wese acara mu mutima wiwe mu mutima wanje ivyo si ivyo bidunduri iyo misozi kugira ngo umukama ashikire heza tumwakire none mwese mbiga ivyo bidunduri ni kwagwanko ishari inzigo amajambo atari meza ibiturire ayandi ibintu byose tubaza uti ese Yesu akeneye gushikira ku mutima usukuye umutima usa neza shituma Yohani Batista byose yakibishikira biraba twese kuva ku mukuru gushika ku muto mwese arafise ikidondori ciwe arafise umukokwe wiwe nico gituma mbega none mukama kiruzoshike vyogenda gute nugurura umutima kuvyo bidunduri bituma rimwe na umutima uzibira mukama kaza ntiyinjire kubera asanze atariho ndi asanze hadasa neza akigira niko bico bishobora kutwibutsa mwese akibaza mu buzima bwanje mbega nigiki cyo tuma mukama atinjira natwe turebone nk'ukujya kutwakira umuntu ameze neza umukuru w'igihugu dutegura neza tugategura murabibona ese umukuru asumba bakuru bani nawe twomwitegurira gute nico bisigura mbega ukwitegurira uwo mukuru asumba bakuru ndiko ndavuga nti nko mu buzima bitwungura iki uwo mwiteguro
uragaruka ugaheza ukagira ikimazi ku bandi kuri mwene wacu mu gihugu. ego cane mufaso cane gose iyo umuntu afise Imana mu mutima agira amahoro. Uwiteguye neza mu gihe c'ubushikire turimwo, Yesu Kristo amuzanira amahoro, amuzanira akanyamuneza, amuzanira itekane, amuzanira umutima wo kurekura, wo kudaca imanza, ikibibi byose. Novuga iyo umuntu yiteguye neza, Yesu akaza mu mutima wanje, uwo mutima witeguye, ntaryo uzobona ugahura n'umuntu ujya muntu aruzuye n'Imana koko, ujya ugahura n'umuryango umushana n'umufasi, abo bantu baruzuye n'Imana koko, abo bantu bubakiye ku Mana koko, urugo rwabo rurimwo Imana. Ukaja no ku kazi atuye umuntu anyakiri n'umuntu w'Imana, n'umuntu azi Imana, akereye abantu, anezerewe kuko afise ingufu zindi. Novuga abana n'uwundi muntu amuha ingufu n'ingoga zukuhimbagwa, zukunezerwa, kitabura kwabura ibimugora. Birashobora gushika agira ibimugora mugabo akabirengera ko afise muri we mu mutima ubimutwaza. Uko niko guhinduka, uko niko kwakira Imana vy'ukuri, niko kuzura na Yesu jambo yigize umuntu akaza kubana natwe. Yego murakoze cyane. Turiko turamera nk'abasozera ikiganiro. Nagira ndababaze, mbega iri jambo ry'Imana turifatiye hamwe ryo twigisha iki? ego cane ijambo ry'Imana turifatiye hamwe, ubwa mbere rishitse mu kiringo ikihe, rishitse mu kiringo c'ubushikiro. Ico kiringo bwa kabiri kidufasha iki kwitegurira umunsi mukuru wa Noel, ivuka ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ukuvuka kwa jambo w'Imana rero, twebwe aba Kristo twifuza ko Yesu avukira mu mutima wacu. Kugira avuke mu mutima wacu rero, hari ibyo tuza guhindura twuzure nawe abane natwe vy'ukuri. Novuga ni muri make rero iri jambo ryo kwidominika ya kabiri y'ubushikiro dutumira gusaba inema yo guhinduka, twugurure umutima wacu, Yesu Kristo azovukire ahari heza, atuzane ubwo bunini hazo, atuzane uwo mutima mwiza, duse nawe vy'ukuri. Duse nawe hanyuma tubisasagare no mu gihugu. Ego cane kandi uko twavyumvise jambo rishikire bose, rishikire bose. Twese aba Kristo Imana yaradutoye, ariko dutorera amabanga, nkunda ko ndabivuga. N'abaturongoye nabo nyine bugurura umutima kugira ngo ijambo ry'Imana rishikire ku hantu, ribamurikire kugira babone ibitunganye. Iyo umuntu amuri kw'ijambo ry'Imana yuzuye n'umukama, nkora ibitunganye, nkora ibihimbaye, nkora ibinezereye, bitabuza nuko no mu bishikira bimbabaza, ngo Imana akanyamuneza ko ndagakura kuri Kristo aba muri jewe, nakiriye muri jewe. Ijambo rya jambo mu buzima, duhereze ku ijambo rya jambo mu buzima, ni nk'ijambo rimwe wumva wobwira abantu. Ijambo rimwe numva nobwira abantu, nanje nibwira jewe nyene, kuko nanje rirandaba, nuko umutima wanje wokwama wugururukiye kwakira Kristo. Kristo akaza mu mutima wanje, ambera isoko ry'amahoro, isoko ry'akanyamuneza, isoko ry'urukundo, nanje ndabisasagaza ahandi. Ego Pati, ndabashimiye cyane kubona mwatwitavye muri kino kiganiro. Ego naje ndabakengurukiye gose cyane ko mwanyizigiye njyakara kugira ngo nze dusabike nziza byo mukaba. Nizeye ko muzogaruka nitwabakenera kandi. Emwe ndi hagufi nico twatorewe kuyaga ivyiza byo mukaba. Ego murakoze cyane. Bakunzi twari duteramanye murumvise, umwe wese ahari arabe ikidunduri, arabe ikigoramye, arabe ikitagenda neza aho iwe mu kibano, amurikira abandi abumuco niyamara gutunganya iwe mu mutima wiwe. Ego ndabashimiye cyane ko mwemeye tugateramana. Ndashimiye abo turi kumwe mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye na Sedicom yemeye ko dukora ikiganiro hano. Ndashimiye abo bose bakunzi ba BNP, bakunzi b'ijambo rya jambo. Nizeye ko bandanya muhimbagwa na televiziyo yacu naho kubimanutse.